rero u Rwanda rwageze aho rwose ruba urusasamigozi n'Imana irarutinya n'Imana itangira kurugendera kure. Atumereye nabi ahangaha mu Rwanda, twebwe tumeze nabi kubera Kagame ari kutuyobora nk'ihene. Nge nahisemwo kumuhunga 2014, nahise niyizira i Burundi. N'ubu ngubu mba mu Burundi ni heza cyane pe. Mu Rwanda uvuze ukuri barakwica. Burya mu bisanzwe nga mu ba president bo muri East Africa, ba Kikwete, ba Museveni, ba Neva, urumva neza amadiskuru batanga, ukabona neza yuko ari amadiskuru yo guhumuriza bene gihugu ku mwanya umwe canke gukeburira bene gihugu ivyo bakwiye gukora kugira biteze imbere, batera imbere. Asa rero guys, no munsi jewe kweri vyanyase munda kabisa, ndavuga ati nukuri ibintu kweri nti umuntu nta muntu bigira akamenyero vraiment. Nukuri hari ibintu bimwe umuntu ashobora gufyinata navyo, barazi ko jari gihugu hakuru ibihugu mpora nibaza yuko umengo banura umogi cyawo mubibaza ati none basaze. Ibaze nk'umupresident akubahuka akavuga ngo Imana ngo iratinya u Rwanda, ngo Imana yaremye isi n'ijuru ngo iratinya igihugu nk'u Rwanda vraiment. Oya vraiment. Reka kwanza manze ntimwibaze ngo ni inkuru ndabazaniye ngo nje kutendekeranya ibi nibi. Reka manze ndabahereza umwanya manze kwaza mukurikirana iyo video Kagame w'u Rwanda, president w'u Rwanda ariko aravuga yuko ngo Imana ngo itinya u Rwanda, ngo isigaye ngo iruja kure, yani ica kure y'u Rwanda vraiment. Reka mufata kandi manze muyumvirize, ndagarutse tuyage. Rero u Rwanda rwageze aho rwose ruba urusasamigozi n'Imana irarutinya n'Imana itangira kurugendera kure. Niyo mpamvu ndibaza mureje kumviriza president w'u Rwanda amajambo aje kuvuga. Iyo rero guys ntabwo ari montage imwe badendekeranya ku munwa, iyo ni kwa kundi atanga discours. Burya mu bisanzwe nga mu ba president bo muri East Africa, ba Kikwete, ba Museveni, ba Neva, urumva neza amadiskuru batanga, ukabona neza yuko ari amadiskuru yo guhumuriza bene gihugu ku mwanya umwe canke gukeburira bene gihugu ivyo bakwiye gukora kugira biteze imbere, batera imbere. Ubwa mbere son excellence wacu yarashobora kuvuga ati urabona abarundi murime, agafata ifoto afise umwungu akabereka karora ati je ndafise imirima y'imyungu, ndafise imirima y'imiceri, ndafise imirima, ndafise inka, agatanga karoro wewe nyene. Ivyo bintu abanyarwanda benshi baravyatatse, baravuga ngo urabona ngo president ngo yamayigisha ngo ivyengya gusa, ngo urabona niyo mpamvu ko baravuga amajambo menshi. Ariko wewe Kagame ntiyigera babwira ivyo bintu. Uno munsi bariko barabona esheke, bariko barabona za discours zo guhimiriza abantu gukora. Ko ndibuka son excellence hari umunsi yigeze kuvuga ati urabona mukozi wa leta ntiwishimiriza ko kazi ka leta, aka kazi ka leta ejo kohera cyangwa ugapasiona cyangwa bakakwirukana ku kazi, none atakintu wibikiye. Aha mu Burundi hari ahantu hagiri, hari ahantu abantu yoborima, genda ufate igito urime, nimba ari umucembe n'amatomate, nimba ari biharage, nimba ari biki urime, urabe yuko utazokwibeshaho n'imyaka myinshi uzobaho atakazi ka leta uri kurakora. Ivyo bintu abantu benshi ntibabitahuye, kuko hari ukungene son excellence wacu atigera yereka bene gihugu ko ngo bakwiye kwiga amashure menshi, kuko twese ugiye kuraba ubuzima tubayemo turibeshejeho, ariko suko ngo twiza amashure menshi cyane. Ariko ugerageje kuraba re discours, burya ari umupresident urabona nka nyakwigendera Nkurunziza, amadiskuru yatanga warumva neza yuko afise uburemere,
warumva neza yuko ari amadisikuru kabisa yuzuye, urumva afise uburemere, urumva arimwo amajambo y'inkoramutima, amajambo azohoraho ibihe vyose. Ivyo rero abene igihugu baravyumvise, si ngombwa son excellence abigaruke ko agume abitwibutsa. Son excellence we yazanye ibindi vyo guhimiriza abantu gukura amaboko mu mpuzu. Turi kumwe twese birashoboka. Ico nico civugo. Sanzwe civugo ca nyakwigendera Nkurunziza yavuga ati ngo dukora dusenga dukora. Umva kora usenga, senga ukora. Apana gusenga ngo ndasenga gusa ngo biraheze bizokwizana, no. Apana gukora gusa ngo ndakoze oya, senga shira Imana imbere. Son excellence nawe neva kubwira ati turi kumwe twese birashoboka. Ico bita ikibiri. N'abarundi bakera barakora ikibiri, barakorera hamwe ugasanga wewe ugira urima ahantu wahamagaye abagenzi bawe bose baje murarimye. Ivyo rero biratandukanye n'inyigisho cyane za Kagame. Kagame wewe buri munsi uza wumva aguma yidoga ngo abantu bakoze genocide, ngo abantu ngo bagize uku, ngo abantu ngo bagize ngo tupiganie ngo akietu. Urumva we aracari mu kugwana na akiyaki, mu gihe ino sinayo iriko igenda ku muvuduko ukomeye cyane. Murumva neza yuko hari ibintu ngaha dushobora kuvuga abantu mukibaza ngo tuko turatindero, ngo oya guys, ukuri bujya kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze. Ibi bintu nta muntu numwe vyashimishije pe, nta muntu numwe kabisa. Kandi tumwifurije ngo ivyago ngo Imana imugirire nabi, kuko na California muri buki vyahabereye baragiye barasuzugura Imana, barifata yuko mengo bobo bafise buri kintu cyose. Burya kugira amafaranga siko kugira buri kintu cyose. Ushaka kubura amahoro kandi ufise amafaranga, atamana ufise nta kintu kimwe gishobora gukunda kabisa. Rero ibito turavuga abantu bakibaza ngo nukubahuka, kugira no ntabwo ari ukubahuka pe, oya kabisa. Ukunuku ni analyze, nukuvuga ni ngo kundi nyene ushobora kumva discours umuntu aravuze ikintu, naravuze ati ikintu nanje ndafise ico no kivugako. Cyo bintu murumva neza yuko bitabiryoshe pe, tabiryoshe. Ndetse n'abanyarwanda benshi baramaze no kubiruha, baramaze hari ama message dora tubona. Rega wanda basomere kwanza commentaire, reka ndabasomere commentaire iri hano y'umunyarwanda yanyandikiye ari mu Rwanda. Reka ndayisome, murayibona no nga kuri screen. Reka ndayisome muraza kubibona no kuri screen. Umunyarwanda nyene amajambo ari karambwira. Reka nenda basomere ya commentaire kugira mwumve amajambo no munyarwanda yanyandikiye. Bon, yaranyandikiye amajambo ya mbere, ndamubaza ati none uri umunyarwanda? Kuko nabonye muri message ashira mu kinyarwanda cinshi. Message yavuga ati yego ndi umunyarwanda, ariko hashize imyaka 10 mvuye mu Rwanda. Nishimiye ibiganiro byawe ukora, nahise ntora nimero ya WhatsApp yawe kugira tuzaze twiganirira. Musaza turakwemera cyane, wubahwe, uzaze ukomeza ibiganiro byerekeye kuri Kagame atumereye nabi ahangaha mu Rwanda. Twebwe tumeze nabi kubera Kagame ari kutuyobora nk'ihene. Nge nahisemwo kumuhunga 2014, nahise niyizira i Burundi. N'ubu ngubu mba mu Burundi ni heza cyane pe. Mu Rwanda uvuze ukuri barakwica, ariko abaturage b'abanyarwanda ntabwo twese dufite ijambo. Ahantu ushaka kubaka inzu yawe urinda kubisaba ku mudugudu. Rero ku mudugudu naho nzi saba ku mudugudu. Abagabo bararirondo buri munsi, ariko bakatubwira ngo dufite umutekano. Abantu benshi Kagame ari kubica bunyamaswa. Kagame abonye umuntu ufite ubwenge, uwo nguwo ahita amwica. Koresha umwanya ukomeze ibiganiro byerekeye kuri Kagame, uzaba ukoze. Iyo ni commentaire. Bon, ntabwo ari commentaire plutôt, ni message nandikiwe n'uyu muntu w'umunyarwanda ariko ari mu Burundi. Ndibaza mware mwayisomye ngaho mwayibonye. Rero guys, ibi bintu turakwiye kubihagurukira, tukamenya ko dukwiye gushikira indongozi zituyobora mu mahoro n'umutekano. Ibi ni vya bindi bihugu bifise liberté bikora imyigaragambyo, manifestation.
twe mu Burundi nuko manifestation bayihinduye ibindi bintu ariko mu bisanzwe manifestation ni ikintu gikwiye gukurikizwa. Manifestation cyari ikintu gikwiye gukorekwako gukogwa ariko muri bihugu n'abene gihugu nyene ntibazi gukora manifestation. Reka nabashimire cyane mu kwezi kwana nanje dure mu biganiro bigiye gukurikira. Ciao ciao.